nira mukagira usabana cyo gihe ngo Mose haleluya abona ibintu atarasanzwe amenye, abona ngo igisaka caka umuriro, abona caka ariko nigitemuke, aravuga ngo reka negere nje kuraba kariya katabonetse ndabimenye impamvu igisaka caka ariko nigitemuke. Ngo yegere ico gisaka abona yumva ijwi, aramubwira ngo Mose ntiyarazi ko ari umuntu amuzi aho hantu, ntiyarazi ko ari umuntu yobazi izina ryiwe, ariko negera kubwira ngo nawe wowe ugeze ahantu usa nawe umenga uri mu mahanga atamuntu n'umakuzi, Imana irakubona kandi Imana irakurekonesa ibyo wakoze, ubuzima bwawe ingene wayikoreye, ingene witanze, ingene wakoreye Imana mu bwitange bwose, igiye kukwibuka. Ibi iravuga ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose mwana wanje, ngo ndagutume kwa Farawo kuko numvise ugutaka k'ubwoko bwanjye, kuko ngo abana ba Israeli bari moro Imana abane namwe mwese bakunze ba televiziyo ba TV online, ndabaramukije amahoro y'Imana bane namwe. Muri kumwe na mwene so evangelist Uburyo dusaba nkuko mumenyereye dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye mu ntahe no mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi mfise ijambo ry'Imana nshaka kutuganira, Imana ashize mu mutima wanje, ndagomba ngo umuntu wese yugura umutima we ko ndazi ko ari Imana igiye gukora, Imana igiye kudodora ku mutima wawe, ni wayemerera kugurura irinjira, iraza kwinjira musangira, iraza kwinjira igira ikivuze ku buzima bwawe. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana muri aka kanya. Imbere ko turisangira nagomba ngo dusenge Imana, kandi ndagomba ngo iri jambo rize rigira ubushobozi ku buzima bwawe, rize rihindura ibintu bikomeye, rize rizura ibyapfuye, rize rikiza ibintu bidasanzwe kuri wewe. Reka dusenge Imana. Data nyagora ku ngoma, uyu n'umwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe. Ndagomba ngo iri jambo ry'Imana rigira ubushobozi ku mpande zine z'isi, abari mu Burundi, mu ntara zose, abari muri Kongo, mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, East Africa yose, abari mu karere k'ibiyaga bigari, abari muri Afrika yose, abari muri Asia, muri Europe, muri Amerika, muri Oceania, impande zose mwami, abari muri Canada, abari mu Budagi, abari ahantu ariho hose muri Sweden, ijambo ryawe ribashikire rigira ubushobozi n'ububasha, rikiza imitima y'abantu. Ndazi neza mwami Imana ko atajambo ryawe rizira ubusa, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana numva ridasanzwe muri jewe. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusoma riri mu gitabo ca Rusi igice ca mbere duhereye ku murongo wa mbere. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ndanze amajambere avuga ngo Elimeleki na Nawomi basukira i Mowabu mu misi y'abacamanza, ikigoyi cateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu h'Ibuyuda asukira mu gihugu c'i Mowabu, bo n'umugore wiwe n'abahungu biwe bombi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore we yitwa Nawomi, abahungu biwe bombi, umwe yitwa Mahaloni uwundi yitwa Kiliyoni, abari abanyefurata Betelehemu h'Ibuyuda, bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Nawomi arapfa, igisagara asigarana n'abahungu biwe bombi babira abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa uwundi yitwa Rusi, bamara y'imyaka nk'icumi, maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa, uwo mugore abura abana biwe bombi n'umugore wiwe. Amen. Tubanane ku murongo wa 6 aravuga ngo Rusi yanka guheba inabukwe, buke yava hasi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu c'i Mowabu asubiri iwabo, kuko yari yumvise ari mu gihugu c'iwabo yuko Uhoraho yagendeye abantu biwe akabaha ivyo kurya. Avaho hantu yarari, bona bakazana biwe bombi bajana inzira isubira mu gihugu c'i Buyuda. Amen. Aya n'amajambo numva adasanzwe ku buzima bwanje, kandi numva agomba kubaka ikintu gikomeye kuri wewe. Dusomye amajambo akomeye, aho dusomye iyi nkuru ivuze ko uyu mugabo yitwa Elimeleki ngo yarari mu gihugu cyo muri Israeli, ariko ngo mu gisagara c'i Betelehemu. Muri ico gihe hateye inzara, yari inzara ikomeye cyane, igihugu cyose kiburamwe ivyo kurya, kugeza igihe abo muri ico gihugu bose barahunga, hasigara abantu bake muri ico gihugu. Ico gihe rero Elimeleki arahunga, ajana n'umugore wiwe, ajana n'abahungu biwe babiri. Twumvise ngo uwo mugabo witwa Elimeleki, umugore witwa Nawomi, abahungu biwe bombi, umwe yitwa Mahaloni uwundi yitwa Kiliyoni, barabanyefurata, barahunga baragenda basukira muri ico gihugu c'i Mowabu. Dusubiye inyuma mu mateka, Mowabu cari igihugu c'abanyamahanga, cari igihugu c'abapagani. Usomye neza
inkomoko y'Imowabu. Ugiye hariya mu itanguriro igihe Aburahamu yatandukana na Loti, ngo Loti yagiye Sodomu. Sodomu na Gomora igiye gusha, abamarayika baraza ngo basohora Loti n'umugore wiwe n'abana biwe. Bariko baragenda, umugore wasubira ahindukira inyuma, hanyuma ahinduka inkingi y'umunyu. Amaze guhinduka inkingi y'umunyu, Loti n'abakobwa biwe baragenda baba ahantu mu misozi. Muri iyo misozi nta bandi bantu bari bahari. Abakobwa biwe barivuganya baravuga ngo ko dusigaye twenyene, tukadusiganye na data, kandi tukaba tugeze mu bigero, tuzovyara gute? Tuzoronka uruvyaro gute? Umuryango uzosubira kugira gute? Ntitubona iherezo ry'ubuzima bwacu. Barivuganya mu mitima, baravuga ngo reka dusinzirize data. Bakoze ikintu giteye ubwoba gikomeye, ngo baha inzoga se baramuboreza, hanyuma umwe aryamana nawe muri iryo joro, ngo asaminda avyara umwana mwita Mowabu. Niwe yakomotswe ko n'abanyamowabu. Hanyuma muri indi joro basubira kuboreza se, uwundi aryamana nawe avyara umwana bamwita Amoni, niwe yavuze ko abanyamowabu. Uwundi nawe bamwita, twasomye kuri ano majambo avuga ngo bamwitiriranira n'iki gihugu c'abanyamowabu. Imana tugirire neza. Rero abo bana barakura, babihanga abo bwoko, ariko baba ihanga risita ryo kumerera n'abo bwoko bwa Isirayeli. Ntibigeze babana neza, babaye abapagani, babaye abantu basenga ibigirwamana, babaye abantu basenga izindi mana, bakorera izo mana zitazwi, imana za Bayali na za Ashera. Niho hakomotse izo mana z'abapagani z'abanyamahanga. Rero muri ico gihe Aburahamu barapfa, kugeza igihe uruvyaro rwa Aburahamu ruja muri Egiputa ruravayo. Rumaze kuvayo, bamara imyaka 40 mu nzira, bariko baraja mu gihugu c'i Kanani. Bamaze kumara imyaka 40 mu nzira, kugeza igihe binjira mu gihugu c'amasezerano. Bamaze kwinjira mu gihugu c'amasezerano, abari baravuye muri Egiputa bose barapfa. Abari bazi amateka y'Imana bose barapfa. Yoshua arapfa. Amaze gupfa agira ikosa, asiga adasize umusubirizi, adasize wo kumusubirira. Igihugu kimara imyaka hafi 400 kitagira umwami, kitagira uganza. Ico gihe ngo mwuka w'Imana yaza ku muntu akabushungwa akamukoresha. Nico gihe muri iki gihe c'abacamanza, nico gihe Imana yakoresheje abitwa ba Samusoni, nico gihe Imana yakoresheje ba Debora n'abandi. Ni iki gihe rero uyu muryango ngo wahungiye muri iki gihugu c'Imowabu. Haleluya. Bageze muri iki gihugu c'Imowabu, nta vyiza bahabonye. Bari bagiye kurondera ivyiza. Bageze muri ico gihugu, Elimeleki arapfa. Elimeleki amaze gupfa, abahungu biwe babiri bazana abagore muri ico gihugu, nabo barapfa. Asigara Naomi, asigara n'abakazana biwe babiri, umwe yitwa Rusi, uwundi akitwa Orupa. Ico gihe haheze imyaka nk'icumi, humvikana amakuru yuko Imana yagendeye igihugu c'iwabo, yuko Imana yagendeye igihugu c'i Betelehemu, yagendeye Isirayeli. Babumva yuko Imana yagaruye injya. Mu yandi majambo, iyo dusubiye mu mateka, Betelehemu isobanurwa ngo ni inzu y'imitsima, ni inzu y'imikate. Igihugu cyari igihugu gitoshe, igihugu gitoya ariko kibamwo inzara ikomeye. Baja gusuhukira mu bapagani, gusuhukira mu banyamahanga. Ariko heze imyaka nk'icumi bumva amakuru. Niri jambo nagomba kukuzanira, ngo bukeye abazi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu c'Imowabu asubira iwabo, kuko yari yumvise ari mu gihugu c'Imowabu yuko araho yagendeye abantu biwe. Nanjye nagomba ndakubwire mwene data uri kuranyumviriza aho uri hose, Imana yasubiye kukugendera. Hari ukuntu Imana igendera abantu bayo, hari ukuntu Imana isanga ubwoko bwayo. Ngo nuko Imana yari yongeye kubagendera, yongera kubasanga, yongera kubibuka. Mu yandi majambo, bari basa n'abibagiwe, bari basa n'abatawe n'abahebwe, ariko bumva amakuru yuko Imana yongeye kubibuka no kubagirira neza. Mwene data, Imana irakwibutse, mwene data, Imana irakugendeye. Ngo Imana yagendeye igihugu cabo.
nico gihe nyene Naomi yabwiye abakazana biwe, arababwira ngo bakobwa banje ngiye gusubira mu gihugu c'iwacu. Mwene data, igihe kirageze ngo usubire mu gihugu cawe, igihe kirageze ngo usubire mu mwanya wawe, igihe kirageze ngo usubire muri kakazi kawe. Sinzi ivyakagukuyemo, sinzi umwanya wari uri mukaba warawutakaje, sinzi ikibanza wari mukaba usa n'uwagitakaje, ariko umviriza uko Imana ivuze, igihe kirageze ngo usubiremwo muri wa mwanya wawe. Semeni haleluya. Nimba uri kuranyumviriza, namba wizeye Yesu, agiye kugusubiza mu mwanya wawe, agiye kugusubiza mu vyawe, agiye gusubiza agaciro. Nirijambo Imana yashize mu mutima kugira ngo ndaguhe uri kuranyumviriza, igihe kirageze ngo usubire mu gihugu cawe. Bibiliya yavuga ngo Isirayeli bamaze kuja muri Egiputa bamarayo imyaka 800, ariko ngo Imana haleluya yibuka isezerano yari yarasezeraniye Abrahamu na Isaka na Yakobo. Iravuga ngo igihe kirageze ndabasubize mu gihugu cyawe, ndabasubize mu myanya yawe, ndabasubize mu matongo yawe. Imana ibwira Abrahamu, ibwira Mose ngo yarari kwa Yetiro, ari kuragirira Yetiro ngo afata uwo munsi aturukiriza hirya y'ubutayu, hirya y'ubugaragwa, ngo asanga yageze ku musozi w'Imana. Mwene data, igihe kirageze ngo ugere muri network y'Imana, ugere muri connection y'Imana, aho Imana ivuga ukumva, aho Imana muganira mukagirana usabana. Cyo gihe ngo Mose haleluya abona ibintu atarasanzwe amenye, abona ngo igisaka caka umuriro, abona caka ariko nigitemuke. Aravuga ngo reka negere nje kuraba kariya katabonetse ndabimenye impamvu igisaka caka ariko nigitemuke. Ngo yegere ico gisaka abona yumva ijwi. Aramubwira ngo Mose ntiyarazi ko ari umuntu amuzi aho hantu, ntiyarazi ko ari umuntu yobaza izina ryiwe, ariko negana kubwira ngo nawe wowe ugeze ahantu usa nawe umenga uri mu mahanga atamuntu n'umwe akuzi, Imana irakubona kandi Imana irakurekonesa ibyo wakoze, ubuzima bwawe ingene wayikoreye, ingene witanze, ingene wakoreye Imana mu bwitange bwose, igiye kukwibuka. Iravuga ngo Imana ibwira Mose, iramubwira ngo Mose mwana wanje, ngo ndagutume kwa Farawo kuko numvise ugutaka k'ubwoko bwanjye, kuko ngo abana ba Isirayeli bari batatse ugutaka kwabo kuraduga gushikira Imana. Iramubwira ngo numvise ugutaka kwabo banakira, ngo mbanze kubarokwana bakura mu maboko ya Farawo. Mwene data, Imana yumvise gutaka kwa, sinzi ugutaka kwa ufise, sinzi amaborogo urimo, sinzi agahinda urimo, sinzi amagerageza urimo, ariko igihe kirageze ngo Imana igusubize mu gihugu cy'Ikanani, gusubize mu gihugu cy'amasezerano. Bibiliya iravuga ngo Imana ibwira Mose ngo harageze ko ndabakurayo nkabajana mu gihugu cy'amasezerano. Mu yandi majambo ni mu gihugu Imana yari yasezeranye, ntibari bakirimo, bari bagowe kandi bafise igihugu cyabo. Nawe urashonje, nawe umerewe nabi, ibyawe biriko biribwa n'abatobiri, biriko biribwa n'abandi, kandi ufise ibyo Imana avuze ku buzima bwawe. Gihe kirageze ngo la dozolofo igusubize mu vyawe, igusubize mu gihugu cyawe, igusubize mu ntara yawe, igusubize mu mugambi wawe, igusubize mu isezerano ryawe, igusubize mu cyavuganye nawe. Imana ikugirire neza, Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, Imana igwica umutima wifuza. Mwene data, n'iri jambo ndakuzaniye, Imana yakwibutse, Imana yumvise kurira kwa, Imana yumvise gutaka kwa. Bibiliya avuga ngo Imana ibwira Mose ngo genda ubabwire ngo Uhoraho Imana yibutse amasezerano yasezeraniye Abrahamu na Isaka na Yakobo. Hari imyaka irenga 130, ntumbarire ngo bimaze igihe kirekire, ntumbarire ngo bimaze imyaka myinshi, ariko igihe kirageze ngo Imana igusubize mu gihugu cyawe, igihe kirageze ngo Imana igusubize mu mwanya wawe, igihe kirageze ngo Imana igusubize kuri ya ntebe yawe, igihe kirageze ngo Imana igusubize ahantu hawe, igihe kirageze ngo Imana igusubize bya bindi byose watakaje, bya bindi byose wahombye, igihe kirageze ngo Imana igusubize cya kibanza cha la lobosheke. Imana ikugirire neza, Imana igusubize muri gakondo yawe, mu yandi majambo igusubize mu mwanya wawe wagutse, uragiwe, uri ahantu haga, uri ahantu utagisaganirizo, uri ahantu utaja a gauche utaja a droite, ariko igihe kirageze ngo Imana ikugirire neza. Ndumva hari umuntu ndiko ndabwira rushe ananiwe yihebye. Haleluya. Iki gihe Rusi ngo amaze guhaguruka ngo agende, abwira abakobwa biwe, arabwira ngo bakobwa banje subira mu Mana, subira muri bene wanyu murongogwe kuko jewe ndashaje. Bibiliya usomye ari ijya mirongo ikurikira iravuga ngo umukobwa umwe, umukazana umwe yitwa Orupa
aramugumbira ngo ariko Rusi wewe amugumbira akaramata. Mwene data igihe kirageze ngo ugumbire Imana akaramata kugira ngo ikwinjize mu vyawe, ikwinjize muri gahunda yawe, ikwinjize mu mugambi wawe, ikwinjize mu gihugu cawe, ikwinjize mu isezerano ryawe, ngo amugumbire akaramata. Aravuga ngo sinshobora gutandukana nawe, ntibishoboka, sinshobora gutandukana nawe, na aho uzogwa nzohagwa, aho bazoguhamba niho bazompamba, imva yawe niho bazonshiramwo, sinshobora gutandukana nawe. Nasobanukiwe neza icuri niyo ukomoko ahariho, ngo aramukurikira asa nk'umuntu ataca akurikiye gifadika, ariko yari afise ukwizera. Bene data, abantu bafise ukwizera niba Imana igiye gusubiza mu vyabo. Abantu bafise ukwizera ko Imana ishoboye niba Imana igiye gusubiza mu bintu vyabo. Imana ikugirire neza, Imana iguhezagire, Imana igushoboze. Niri jambo ry'Imana mwene data ndakuzaniye, tugiye gusenga Imana ariko tuzobandanya tuvugana kuri iri jambo, tugiye kuginjira mu mizi. Turaba abantu Imana yasubije mu vyabo, abantu Imana yasubije agaciro, abantu Imana yasubije amasezerano yabo, abantu Imana yasubije igihugu cabo. Tugiye kubaraba muri Bibiliya, tuza kubona urorero butandukanye bw'abantu Imana yari yasezerana ibintu bikomeye kandi ikabibahereza, ikabibaha. Ngiye kugusengera rero, wewe kumbore wari warihevye, wari wumva umenga nukiva aho hantu, wari wumva umenga ahantu uzohava, wari wumva umenga karabaye, wari wumva umenga ubuzima buraheze. Ngiye kugusengera kugira ngo Imana ikugirire neza, igusubize mu mwanya wawe. Kumbure kuba komara igihe kirekire waridodomvye, wavuze amajambo yo kwiheba, wavuze amajambo y'ubwihebe. Imana ibanzi kweze, ibanzi kubabarire, yandika izina ryawe mu gitabo c'ubugingo, hanyuma urindire umwanya igihe kiraje. Ni time, ni umwanya, ni igihe kirageze ngo winjire mu gihe cyawe, winjire mu mwanya wawe. Imana ikugirire neza. Reka ndagusengere wewe turi kumwe, iri jambo ndaguhaye uri wowe ukirironka ubwa mbere, ugerageze uri partage, urisangiza abandi benshi bashoboka, kuko ndumva ari abantu Imana igiye gukura mu gasuzuguro n'agakengegwe bari barihevye, ubwihebe butandukanye bw'ubuzima bwabo. Imana igiye kubagirira neza. Reka ndagusengera aho uri, ushobora gupfukama, ushobora kuzamura ukuboko, ushobora kimeze cyose ukora cyo guca bugufi, usaba Imana imbabazi, hanyuma wizeye ko Imana igiye gusubiza mu vyawe. Imana iguhezagire. Data, mu izina rya Yesu ndasengera uyu muntu yari yaracitse intege, yari yaridodomvye, yari yumva umenga ntazosubira mu gihugu ciwe. Ubanze umugirira de la boshekeria, ubanze umugirire neza, umwandike mu gitabo c'ubugingo. Imbabazi z'Imana zimuboneke ko mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ibahezagire. Mwari kumwe na mwene so Olivier Dusabe. Iri jambo urirungikira abandi, kandi wibuke gufyondaho hari akamenyetso gatukura kuri sabone, kugira ngo buri munsi tuze tuguhereze video y'ubutumwa bwiza. Imana iguhezagire. Amen.